ndabaramukije amahoro y'Imana nizera yuko muguwe neza ndabaha ikaze muri uno mwanya mugufi ngo dusangire ijambo Imana yashize mu mutima wanje. Jewe ngiye kuri basangiza amazina yanje yose nitwa Sengiyumva Fiston, nkaba ndi mwene so yakijijwe yavuze ubwa kabiri, nkaba sengera mu ishengero rya Life Center mu Nyakabiga. Ijambo ngiye kubaganiriza muri uno mwanya dufise muke ni ijambo umutwe waryo uvuga ngo umuhigwe ninde munyonga z'Imana. Umuhigwe ninde munyonga z'Imana. Ni ijambo dusanga muri Matayo igice ca 5 umurongo wa 3 hamwe n'umurongo wacu wa 6. Matayo 5 umurongo wa 3 baravuga ngo hahigwa aboro mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahigwa aboro mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Umurongo wa 6 baravuga ngo hahigwa abafise inzara n'inyota vyo kugororoka kuko aribo bazohazwa. Hahigwa abafise inzara n'inyota vyo kugororoka kuko aribo bazohazwa. Aya namwe mu majambo Yesu Kristo yigishije mu ntango ziwe zibango aha kw'isi, igihe Yesu yariko aratangura igikorwa camuzanye kw'isi, kuko Yesu mwibuke ko naho yari yaje afise mission principale canke igikorwa nyamukuru cyo gucungura abana b'abantu, ariko sico yabanje akora canke sico yashise akora. Yesu yaje abanza kwigisha, afata umwanya w'imyaka 3 ariko aratanga inyigisho zitandukanye, yigisha abantu kubijanye n'ubwami bw'Imana, yigisha abantu kubijanye n'inyifato, yigisha abantu kubijanye n'ukwizera, yigisha ivyigwa bitandukanye biri mu bice bitandukanye, imbere yuko ashika ku gikorwa nyamukuru camuzanye arico gucungura abana b'abantu. Rero izi nyigisho Yesu yariko aratanga ngaha twasomye muri Matayo, ni inyigisho Yesu yafashe ibice bitatu vya Matayo, igice ca 5, ca 6 n'icindwi, ariko arigisha amakuru y'ubwami bw'Imana, avuga cyane cyane yigisha kubijanye n'inyifato canke kubijanye na attitude, ico twita inyifato zo mu mutima zikwiye kuranga abantu. Aho yavuze ngo nitukihore, aho yavuze ngo nitwahukane, aho yavuze ibintu vyinshi cyane biri muri bino bice bitatu vya Matayo, agerageza kwigisha abantu ibintu bijanye n'inyifato canke ibintu bijanye n'ingene bakwiye kwitwara mu buzima bwabo bwa misi yose. Izi nyigisho abahinga benshi bazita inyigisho zo ku musozi, kubera ko igihe Yesu yariko arazigisha, Bibiri ivuga ngo yaduze umusozi atangura kuzigisha. Rero Yesu mu ntango ya zino nyigisho aravuga ikintu gihambaye tugiye kuganira ko mu minota mikeyi dufise. Aravuga ngo hahigwa aboro mu mitima yabo ngo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Yanatubwiye kandi ngo hahigwa abafise inzara n'inyota vyo kugororoka kubera ko aribo bazohazwa. Aha Yesu Kristo aratwereka abantu bitwa abahigwe, ariko kandi anatwereka n'impamvu zituma bitwa abahigwe. Aravuga ku bahigwe, ariko kandi anavuga na zimwe mu mpamvu zikwiye kuranga abahigwe canke izo Imana yita abahigwe. Kuko uko abantu bita abandi abahigwe siko Imana ibita abahigwe. Abantu bafise ivyo bafatirako kugira ngo bita abantu abahigwe, ariko kandi n'Imana ifise ivyo yisunga kugira ngo yite abantu abahigwe. Igihe Yesu yaje mu isi asanga mu isi hariho ico abantu bafatirako kigaragara kiboneka kugira ngo bashobore kwita bagenzi babo abahigwe, ati wowe urahiriwe. Si muri ico gihe ca Yesu gusa, ariko no muri kino gihe turimo uyu munsi hari ibintu vyinshi duhagararako kugira ngo umuntu bamwite umuhigwe canke umuntu avuge yuko yahiriwe. Hari ibintu vyinshi duhagararako tubonesha amaso yacu, biboneka n'amaso, bigaragara, ibintu abantu bafata, ibintu bifatika, umuntu abifise canke umuntu yarabishitseko tuca tumwita uyo mwanya nyene umuhigwe. Ivyo bikaba bitandukanye n'ingene Imana yita umuntu umuhigwe. Nk'akarorero gasanzwe ko mu buzima bwa misi yose, iyo tubonye umuntu yubatse inzu yiwe, iyo tubonye umuntu yashoboye kubaka inzu canke akiruka akagerageza kwiteza imbere, hanyuma muri uko kwiteza imbere agashika ahantu yubaka inzu yiwe, uyo muntu muri societe tubamwo canke mu kibano turimo uno munsi baca bavuga ngo uyo muntu arahiriwe. Hahiga umuntu yubaka inzu yiwe. Uyu muntu uko yubatse inzu vy'ukuri aragiye muri kategori canke aragiye mu muco w'abantu bahiriwe kuri ino si ya rurema. Iyo tubonye umuntu
yahora afise kumbure ikinga canke yagenda n'amaguru, hanyuma igitondo kimwe canke umunsi umwe tukabona asigaye atunze imodoka, uyo muntu mu kibano canke muri communauté kenshi tuba turimo, abantu baca bamuha amazina bavuga yuko yahiriwe, bavuga yuko aguwe neza, ari umuhigwe. Iyo tubonye umuntu yahora kumbura ari umuseribateri, atarubaka urugo rwiwe, ataragira mariage, uyo muntu iyo bimukundiye canke iyo agiriwe ubwo buntu akubaka urugo rwiwe, abantu benshi bamukikuje n'abagenzi bagendana bahita bamwita umuhigwe. Ntihandi usosanga wagize mariage abantu baje kukugenesha, muri bo nimba hakirimwe abasore canke harimo inkumi, uzokumva kenshi mu majambo bavuga ngo omwe nawe sha urahiriwe, ubu unyi kiraciyemwo, ubu unyi ugiye kumererwa neza, ubu unyi bigiye kugenda neza, ubu bagiye gutekera, ubu bagiye kugira gutya na gutya, ubu unyi ugiye kuronka umudama gukurikirana, ubu unyi ugiye kuronka umugabo kugira gutya anye. Uyo muntu ahita yitwa uwuhiriwe bivanye n'ingene iryo jambo tugita canke turifata mu kibano par rapport y'ico umuntu yashitseko. Iyo umuntu yafashe urugendo rwa kure akaja mu bihugu biteye imbere, akaja nko kuba mu gihugu cyo hanze, mu bihugu vya Burayi canke muri za Amerika, za Canada, akava mu Burundi akagenda mu kindi gihugu, uyo muntu nahatorinda kwisigura cyane ngo abivuge, uyo muntu bahita bavuga yuko uyo muntu ari umuhigwe, kubera ko yafashe urugendo rwa kure, yagiye kuba mu bihugu biteye imbere. Uko niko twita abantu abahigwe. Canke iyo umuntu yasinye kontra nziza y'akazi, ugasanga aho hantu yaronse akazi, yaronse kontra nziza, azohembwa amafaranga menshi, azofisa ama avantage aya naya, ubwo nyene abantu baca bavuga ngo uyu muntu arahiriwe kubona ashoboye gushika kuri bino bintu, ashoboye gushika kuri ino ntambwe, arahiriwe mu buzima kandi azotera imbere. Ariko nashanda kubwire ngo ivyo byose ni ivy'abantu bita ubuhigwe, abantu bo muri nosi. Ariko urashobora kubishikako ntiwitwe umuhigwe. Urashobora kubishikako mu nyonga h'Imana ntube uwuhiriwe. Urashobora kubishikako imbere y'Imana canke muri principe z'Imana ntiwigeze ushika kuri dimension yo kuba umuhigwe. Kuko ubuhigwe ntibuva mu vy'umuntu atunze, ubuhigwe buhera mu mutima w'umuntu. Yesu yatubwiye ikintu gikomeye ngaha ngo hahigwa aboro mu mitima yabo, ngo kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Iri jambo Yesu yavuze ngaha rirahambaye cyane, ngo hahigwa aboro mu mitima yabo kubera ko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Iri jambo aboro mu mitima yabo, abazanye ubutumwa bwiza mu Burundi cyangwa abazanye ubutumwa bwiza muri bino bihugu vya Afrika, hariyo uruhande runini badusiguriye nabi rino jambo. Batubwiye ngo hahigwa aboro gusa kubera ko bazoja mu ijuru, ariko ahenshi nibigeze bapresiza neza yuko atari aboro gusa, ariko ari aboro mu mitima yabo. Aha Yesu nyari kavuga aboro mu mifuko, Yesu nyari kavuga aboro mu mafaranga canke aboro mu vy'ubutunzi bufadika. Yesu yari kavuga aboro mu mishaha yabo, abantu banyotewe Imana, aboro abantu bafise inyota muri bo, abantu bumva yuko mu mitima yabo barafise ikintu badafise, ico bita mu Gifaransa les pauvres en esprit. Abo rero nibo ngaha Yesu ariko aravuga, akaca aravuga ngo abo ubwami bw'ijuru n'ubwabo. Mbega aboro mu mitima yabo barangwa n'iki? Aboro mu mitima yabo ni ba bantu bumva yuko nabo bafise ibintu bikomeye, ariko barumva yuko hari ikintu mu mitima bakeneye, barashaka Imana, barakeneye Imana. Ababoro Yesu yavuga ngaha ni ba bandi banyotewe Imana, ni ba bandi bashaka Imana, ni ba bandi bumva yuko malgré ubutunzi n'icubahiro bafise, malgré ibintu bikomakomeye bashitseko mu buzima, ibintu bihambaye abantu bobona bakabakomera amashi, nabo bafise vya rutura bibakikuje, ariko igihe cose ata presence y'Imana iri mu mitima yabo bumva banyotewe. N'abantu bama bafise ubworo, rego ntibabuze amafaranga, ntibabuze ibintu bifatika, ntibabuze ibintu abantu bose bayirukira inyuma bakeneye biboneka bigaragara, ariko hari ikindi kintu bumva bakeneye mu mitima yabo. Abo Yesu aravuga ngo n'abantu bumva bafise inyota, ce sont des pauvres en esprit, bakeneye Imana, bashaka Imana, bariko bararondera ico haza imitima yabo. N'abantu banyotewe malgré ico bashitseko, barumva yuko ico bashitseko cose Imana itarimwo ntaco bafise, bafise ubusa, kubera ko ubutunzi bwose wowe bufise Imana itabifise mu ijambo, ubutunzi bwose wowe bufise Imana atariyo iriyo controle canke atariyo mushinge w'ubutunzi bwawe, nta kintu nakimufise. N'abantu bumva banyotewe Imana, n'abantu bashaka Imana, n'abantu bumva yuko ubambuye Imana vyose woshaka ukabitwara. N'abantu bumva yuko mu mishaha yabo bakeneye presence y'Imana. Ni uburorero busanzwe nk'abantu nka ba Dawidi, abantu tubona bari bafise ubutunzi bukomeye. Dawidi yari umwami ahambaye,
yari afise abagore, yari afise igitinyiro, yari afise igisirikare gikomeye, yatwaye ihanga ridasanzwe Isirayeli, yari umuntu akomeye cyane ku isi. Imana yaramusize amavuta, yari afise ijunja rihambaye cyane Dawidi. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo ico nama sabe uhoraho ni kimwe, kandi ngo nico nama nitwararika, ngo nukwama nibera mu nyonga ziwe, ngo nkitegereza mu nyonga hiwe, nkitegereza mu bwiza bwiwe, nkitegereza presence yiwe. Kubera ko yari atahuye yuko peu importe ivyo afise, peu importe icubahiro afise, peu importe ubutunzi yashizeko, peu importe ibintu bihambaye abantu bobona bakabona birakomeye n'ibintu vyatarafise, yari yaratahuye yuko nta kintu na kimwe gishobora kuhamplacer presence de Dieu mu buzima bwiwe. Nta kintu na kimwe gishobora gusubirira ukubaho kw'Imana mu mutima wiwe. Ushobora kuba ufise ibikwegana, ushobora kuba uri umwami, ushobora kuba uri umutegesi, ushobora kuba uri umuntu ahambaye, ushobora kuba uri umuntu wibaza yuko ivyo abantu bifuza muri nosi vyose ubifise. Ariko nashanda kubwire ngo nimba udafise Imana mu mutima wawe, nimba utari umworo yama yifuza presence de Dieu, yama nyotewe Imana, yama arondera Imana, mwene aba bantu baratunga ariko ntibasiba mu bikorane, baratera imbere ariko bama bumva bakeneye ahantu havugwa Imana. Mwene aba bantu baba bafise vyose ariko bama bumva bashaka presence y'Imana. N'abantu bumva bafise ubworo, n'abantu bumva ari abapauvre mu misha yabo, n'abantu bama bumva banyotewe Imana, n'abantu bama bumva yuko atakindi bakeneye gisumba Imana, kubera ko ibintu vyose wobironka ariko Imana itari yo controle ya vyose, Imana atari yifasha ubuzima bwawe, Imana atari yo mukunzi wawe, ibindi bintu vyose bimara akanya gato, ibindi bintu vyose bicika ubusa. Nico gituma Salomo nawe nyine yaronse vyose, aratunga, aratuganirwa, aronka abagore 1000, arashika ku butunzi, ngo yaraciye ubwenge buteye ubwoba, ku buryo abami bava mu bindi bihugu baje kuva mu bwenge kwa Salomo, abantu baza kumurondera, baza kumwitegereza, baza kuraba ingene ubwenge bwiwe butuma muri Palais Royal ibintu vyose bimeze neza. Ariko uyo nyene Salomo twese dukomera amashi, uyo nyene Salomo ngo yarafise ubwiza ngo atanumwe arabugira uyu munsi, ngo niwe yarangije ubuzima bwiwe avuga ngo vyose nsanza ari ubusa, ngo vyose nsanza ari ubusa, kubera ko yarirutse inyuma y'ibintu aruzuza imifuko, ariko umutima wiwe ntiwigeze uhazwa, kandi ntigeze atahura yuko ibanga rikomeye rishobora kuryosha ubuzima atari ugucika gusa umworo w'ibintu bifatika muri buno buzima, ariko umworo wo kurondera Imana, wo kunyotegwa Imana, wo kurambarara muri presence de Dieu. Nico gituma umwanditsi wa Zaburi yavuze ngo kuba mu ngoro yoraho umunsi umwe bisumbira imyaka 1000 hanze, kuko yari atahuye yuko nta kintu kiryoshe nko kuba umworo mu mutima, nko kwama wumva yuko urakeneye Imana, uranyotewe Imana. Imana niyo vyose mu buzima bwawe, uwo yikwambura wocupfa, uwo yikwaka wobuheze. Nta kindi kintu wishimiye mu buzima, nta kindi kintu unyotewe, nta kindi kintu wotanga vyose, ukadanaza n'ubutunzi bwawe, ugaheba vyose kugira ngo ukironke, kubera ko wumva ugishaka mu mutima nk'Imana. Hahigwa boro mu mitima yabo, kubera ko abo boro mu mitima yabo ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Alleluia. Erega iri jambo Yesu avuga ngo kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo, Yesu nyereka avuga ngo kubera ko bazoja mu ijuru, no, ariko ni kubera ko abo bantu bagiriranira ubucuti n'ubwami bw'ijuru ngaha ku isi nyene. Iyo Bibiliya ivuze ngo hahigwa boro mu mishaha yabo, hahigwa boro mu mitima yabo, ngo kubera ko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo, no, suko uzoja mu ijuru, kuko ijuru twararihawe, turihererwa muri Kristo Yesu. Ariko arikavuga ingene ubwo bwami bw'ijuru buca buja mu migenderanire n'uwo mwana w'umuntu. Iyo ndi umworo mu mutima n'amanyotewe Imana, Imana icika umugenzi wanje, Imana icika yanje, Imana ducika abagenzi, ncika vy'ukuri inshuti y'ubwami bw'ijuru hano kuri ino si. Alleluia. Ncika vy'ukuri umuserukizi ubwami bw'ijuru hano kuri ino si. Imana ishimwe cyane. Hano Yesu aravuga ikindi kintu gikomeye cyane, aravuga ngo hahigwa, ngo abafise inzara n'inyota vyo kugororoka, ngo hahigwa abafise inzara n'inyota vyo kugororoka. Akaca avuga ngo kuko ari bo bazohazwa. Iki ni kindi kintu Yesu yongeyeko. Ubwa mbere yatubwiye ngo hahigwa boro mu mishaha yabo, ngo kubera ko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo, ariko ngaha yongeyemo ikindi kintu gikomeye. Aravuze ngo hahigwa abafise inzara n'inyota vyo kugororoka, ngo kubera ko abo ngo nibo bazohazwa. Mbega nigiki inzara n'inyota vyo kugororoka? Nigiki kugira inzara n'inyota vyo kugororoka? Alleluia. Kugira inzara n'inyota vyo kugororoka ni wa muntu yama yumva muri we afise inyota y'Imana. Ni wa muntu yama yumva muri we ashaka guhinduka, ashaka gusa n'Imana. Ni wa muntu yama yumva muri we ashaka kugira inyifato nk'iza Yesu.
ni wa muntu yibonye ko icaha ashobora kurara amaso adasinziriye kubera ko yifuza ko ukugororoka kw'Imana kuri mu buzima bwiwe gucika ukuri guhamanye n'ingene abayeho. Ni wa muntu abayeho yifuza impinduka, yifuza kubona ubuzima bwiwe buhinduka. Ni wa muntu yifuza kubona ivyari bimuboshe kera bicigagurika, ivyari bimuboshe bicikagurika kidegemvya. Ni wa muntu yifuza changement, ni wa muntu atanezerezwa n'ingeso mbi imuboshe, ni wa muntu atanezerezwa n'ubusambanyi bwiwe, ni wa muntu atanezerezwa n'ububeshi bwiwe, ni wa muntu atanezerezwa n'ivyaha akora, ni wa muntu yarakijijwe mugabo yifuza guhinduka. Icifuzo ciwe, inyota yiwe iyo agiye muri présence de Dieu, ibinaririra Imana gusumba ibindi vyose, sivyo Imana imuha mu mufuko wiwe, ariko ni changement Imana izana mu mutima wiwe kuko yifuza guhinduka, yifuza gusa na Yesu muri vyose. Ni wa muntu yifuza kubona imvugo yiwe ari ya Yesu, ni wa muntu yifuza kubona ivyumviro vyiwe ari vya Kristo, ni wa muntu yifuza kugaragaza Imana hari hose. Haleluya. Niba abantu bifuza kubaho atajwi ribagiriza ikibi mu mitima yabo, niba abantu bifuza kubaho berekana Imana, bagaragaza Yesu aho baciye hose, abantu babona Imana mu buzima bwabo, abantu babona Imana mu vyo bakora vyose, abantu babona ukugororoka kwa Kristo. Bantu b'Imana, twaraho kugororoka muri Kristo. Kristo yaradupfiriye, turamwizera. Tumaze kumwizera aduha kugororoka kwiwe. Uyu munsi twitwa abagororotsi bitavuye ku vyo twakoze, ariko bivuye ku gikorwa Yesu yakoze ku musaraba. Ariko kandi ubwo bugororotsi nyene twakiriye bivuye ku gikorwa Yesu yakoze ku musaraba, bugomba gucika umugabane wacu. Tugomba kubwifuza, tugomba kubutambukiramo. Nico gituma bidashobora gutahurika ngo vyumvikane. Waravuse ubwa kabiri ugakora icaha, ugatambukira mu vyaha, hama ukumva yuko ubuzima buguwe neza. Ntushobora kumva umerewe neza kubera ko umuntu afise inzara n'inyota yo kugororoka, yama yumva muri we agomba gusa na Yesu, yama yumva muri we ibicafu vyose n'imyanda yose muriko igomba kumuvako, yama yumva muri we yifuza gusa na Yesu mu mvugo, mu ngiro no mu bijanye n'ibikorwa vyiwe vya misi yose. Haleluya. Abo niyo Yesu yaciye avuga ngo nguyo muntu ngo ni wazohazwa, nguyo muntu ngo ni wazohazwa, ngo umuntu afise inzara n'inyota vyo kugororoka. Yesu nyavuze kugira inzara n'inyota vy'amafaranga. Yesu nyavuze kugira inzara n'inyota vy'ubutunzi bw'isi. Yesu nyavuze kugira inzara n'inyota. Ivyo onye Yesu yavyise ngo ni inyongera, ariko Yesu avuga ngo standard yo hejuru, umuntu afise inzara n'inyota yo kungororokera, umuntu afise inzara n'inyota yo gusa nanje, umuntu afise inzara n'inyota yo kugaragaza Kristo, nguyo nzomuhaza. Haleluya. Turafise isezerano ryo guhazwa na Yesu. Mu kwifuza, mu kugira inyota n'inzara yo kugororokera Kristo, twarahawe isezerano yuko azoduhaza. Mbega ni gutaduhaza? Bantu b'Imana, iyo uhaye agaciro igikorwa c'Imana mu buzima bwawe, iyo uhaye agaciro ico gikorwa Imana ikora mu buzima bwawe, kimwe mu vyo Yesu akora mu buzima bwawe, Yesu ahaza umutima wawe. Kimwe mu vyo Yesu akora mu buzima bwawe, Yesu aguha gutuza, akaguha karuhuko, aguha kubaho wumva uguwe neza, aguha kubaho wumva umerewe neza. Ashobora kutaguha amafaranga, ashobora kutaguha vya bindi vyose uri kurarondera, ashobora kutagukemurira ikibazo ufise, ariko na ivyo bibazo bitarakemuka kubera ko ufise inzara n'inyota vyo kugororoka, arahaza umutima wawe, ukabaho wumva yuko umerewe neza. Nico gituma umuntu ashobora kuba afise vyose ariko akabaho arushe, akabaho ataruhuse, kubera ko standard z'Imana zijanye n'igikorwa c'Imana cyo kumuhindura no kumutransforma no kumuha gutambukira muri justice de Dieu kitagize ukuri ku buzima bwiwe. Haleluya. Nta kindi kintu isi ikeneye no munsi, nta kindi kintu isi iriko inyuma no munsi, nta kindi kintu isi iraba no munsi gahahamira. Bose bashaka kumererwa neza, bose bashaka kuba abantu bari heureux, baguwe neza, bahiriwe. Ariko Yesu yatubwiye ngo niwagira inyota y'ubwami bw'Imana mu mutima wawe, niwaba umworo mu mutima wawe, niwagira inzara n'inyota vyo kugororoka, niwasonza Imana, niwayirondeza umutima wawe wose, niwayinyotegwa, kimwe mu vy'Imana izoshira mu mutima wawe udashobora kuronka mu isi, udashobora kuronka mu bantu, udashobora gukura ahantu na hamwe, nuko Imana izohaza umutima wawe, izoguha kuruhuka, izoguha kumva ubayeho utekaniwe, izoba ari intango yo gutambukira mu buzima buryoshe hano kuri ino si. Ubuzima buryoshe kuri ino si nibuva mu vyo abantu batunze nabivuze, ariko biva mu kwemera igikorwa c'Imana mu mutima wawe. Hama ico gikorwa c'Imana kizana changement muri wewe, hama ikaryosha n'ubuzima bwawe bwose. Ndarangije bene data, ndagutumira ngo
reka ubuzima bwawe bucike ubuzima bunyotewe Imana. Reka ubuzima bwawe bucike ubuzima bushaka Imana. Reka ubuzima bwawe bucike ubuzima atakindi kintu kibuzindura, atakindi kintu bunyotewe atari Kristo. Nta wundi munezero uzogira, nta kandi karuhuko uzogira nko kuba Kristo ariyo centre y'ubuzima bwawe. Ico ukora cose ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo tujya, iyo tunywa, niyo dukora ikindi kintu cose tugikore mu mutima wo guhimbara Imana, mu mutima wo guhesha Imana icubahiro, mu mutima wo gushira izina rya Yesu hejuru. Iyo niyo mpamvu yacu yo ngaha kuri nosi. Ndasenga ngo Imana yongere inyota n'inzara muri wewe, Imana yongere inyota n'inzara mu mushaha wawe, Imana yongere inyota n'inzara yo kwigororokera, Imana yongere inyota n'inzara, yongere ubworo muri wewe bwo kwirondera. Izoguhaza, izokuzuza umutima wawe, izogyosha ubuzima bwawe. Alleluia. Eka turangize dusenga Imana, tuyisabe ngo itwuzuze iyo nyota yayo mu mishaha yacu, itwuzuze ako karurumbo ko kuzinduka tuyirondera. Mwami Yesu, turaciye bugufi, turifuza gusa nawe, turifuza kunywana nawe, turifuza presence yawe, turifuza vy'ukuri kuba boro. Wavuze ngo hahiriwe aboro mu mitima yabo, ngo kuko ubwami bwo mwijuru ari ubwabo. Wavuze ngo hahirwa abafite inzara n'inyota yo kungororokera, kuko nzobahaza. Mwami, ndasenze ngo utwuzuze inzara, utwuzuze inyota yo kukurondera, uduwe Mwami kurondera presence yawe, uduwe kumva yuko atakindi kintu dukeneye. Tuvuge Mwami nka Dawidi ngo ico nzokwama nitwararika ni kimwe, nukurondera mu nyonga z'Uhoraho, nukwama ndaba mu bwiza bw'Imana. Duhe Mwami inyota, duhe Mwami inzara, duhe Mwami umwete n'umururumbo wo kurondera presence yawe. Ntituriyo ku bwacu, turiyo ku bwawe. Dushoboze Mwami ivyumviro vyacu, ubwenge bwacu vyose bitumbere kurondera wewe, binyotegwe wewe ijoro n'umurango, amasaha 28 kuri 28, twumve yuko ari wewe ntumbere y'ubuzima bwacu. Urakoze Mwami Yesu kubwira ijambo uhumetse, kubwira ijambo udutahuje, kubwa rino jambo ridukuye ku ngazi imwe rituduganye ku yindi ngazi, kugira ngo turushirize gusa nawe no kubaho kubw'icubahiro cawe. Ndabisenze ndavyizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Umwami Yesu abahezagire, Umwami Yesu abagirire neza, mushishikare kugubwa neza. Imana ibongera inyota n'inzara yo kwirondera, Imana ibuzuze ishaka ryayo, ibuzuze umwitwarariko n'umutwaro w'ubwami bwayo. Umwami Yesu abagirire neza, murakoze cyane.